y'amagara y'abantu OMS rivuga ko abana b'abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bagera ku miliyoni 16 ku mwaka basama imbanyi batifuje. 95% vy'abo bigeme nk'uko OMS bisigura baturuka mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, aho amakuru yo gutandukanya imvyaro canke kwikingira imbanyi zitifuje n'indwara zifatira mu himba vy'irondoka usanga adakunze kuvugwa bivuye ku migenzo yo kutayaga ibijanye n'irondoka ryiza. Hambavu y'uwo muce w'imiyabaga, OMS yemeza ko kw'isi yose abapfasoni bubatse bagera ku miliyoni 200 uko umwaka utashe basama imbanyi batateguye. Biruko mu gihe uburyo bwo gutandukanya imvyaro buvugwa ko vyinshi. Bamwe bati ubwo buryo bushobora gutera ubugumba, abandi bati muranguha nta bugumba. Koko ubwo buryo hari ico bwica? Bukora gute? Buramoka ngahe? Bufatwa gute? Utwo ni tumwe mu tubazo tugiye guca irya nino muri isanga rino munsi. Mumenyere ko ishimikira kuko ngene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Umutumire tugiye gusangira ikiyago ni Jerome Deragakura ajejwe ivyirondoka rijanye n'amagara meza mw'ishirahamwe ABBEF, Association Burundaise pour le bien-être familial mu gifaransa. Turi kumwe rero na Jerome ikaze kandi mwakoze kwitaba kino kiganiro muri isanga. Mwakoze namwe kudutumira. Akabazo ka mbere, uburyo bwo gutandukanya imvyaro buri ubwoko bungahe, bugera kuri bungahe muri rusange? Hanavuga yuko n'ubugabo inshuro kubiri. Hariho uburyo burundu nasubirwamo buheno ubukoresheje budashobora gusaba imbanyi bita irreversible, n'ubundi buryo bita uburyo méthode reversible, uburyo uhagaritse usubira ugasama. Ariko hari indi vangura rigaruka rigafata uburyo kama akamuti bukoresha bwo kwisuzuma kwigenzura, hakaba n'uburyo bukoresha imiti nuko novuga no gabura ubwo buryo. Hanyuma mu buryo rero bukoresha imiti hariho ibinini bamira n'isi yose udasiba na rimwe bita pili, hariho urushinge aterwa rw'amezi 3, hariho n'inshinge z'amezi 2, ariko mu Burundi bavuga ko ari inshinge z'amezi 3 gusa muri bino bihe. Hakaba akanyuzi bashira mu gitereko kamara gashobora ku myaka 10-12 mu gitereko. Hakaba rero n'akagegene bashira mu kuboko k'umukenyezi nako nyene karunza ku muti urinda gusama imbanyi. Hakaba rero mbere n'agafuko k'abagabo canke k'abakenyezi, nuko nodonagura uburyo bukoresha imiti bwoba bungana. Hanyuma muratubwiye ivyo tunini, muratubwira ivyo tugegene, mwongera mutubwira naho ako bashira mu kuboko canke mu gitereko. Ubwo buryo bukoreshwa ku mpande zose, baba abagabo canke abagore. Ivy'igitereko vyo turumva ko abapfasoni abagabo bitabaraba. Aho mbere n'imiti kugeza ubu ata miti irakwiragizwa. Uravuga ko ari ubushakashatsi buriko buratera imbere kugira baronke imiti y'abagabo. Mwa kugeza ubu uburyo bw'imiti ikoreshwa n'abapfasoni gusa. Umushinga ntayo naho umugabo bomuha abagabo nabo baha ibinini canke bakabaha ibyo nshinge ntaco bikora ku buryo bwabo kubyirondoka, ntaco bihagarika. Ni kubera ko ata buryo buraboneka ku bagabo. Ubwo buryo bwose bw'imiti nibwo abapfasoni. Hanyuma ubwo buryo bwose bukora co kimwe, nk'ako mwatubwiye kamara imyaka 12 kaza gukora co kimwe nako kagegene. Akagegene kamara imyaka ingahe hama kagakorana gute no ivyerekeye ivyo kurondoka kandi twumva yuko kaba kari mu kuboko? Nikora kumwe kuko ubwo buryo bw'akagegene ni umuti, harimo umuti uheza ugashwara mu mubiri, niwo uheza ugahagarika ko urutu rw'umukenyezi ruhishira. Rutahishe rero murazi ko n'icama kidaza n'umucame kitahishe ngo kigere mu bigero, tuvuye ko hadaheza ngo habe hadahishe n'urubuto nta rutu rw'umugabo rwoheza ngo ruronke rw'umugore bihura. Ariko akanyuzi ko mu gitego twavuze yuko koko kaza mu gitego c'umukenyezi, karaheza rero uwo muzumpu uriko ukabuza yuko urubuto rw'umugore ruhana rw'umugabo mu gihe banguye imibonano mpuzabitsina amahanga bubatse. Ako kagegene kaza kumara igihe kingana gute mu kuboko? Kamara imyaka 5, mwumva nize kucisha imyaka 5. Ariko mbere mu bwoko bwinshi aho bwegene bw'imyaka 3, nuko kaba ari kamwe, ariko bashamwe bufise utwambi tubiri, ako n'imyaka 5. Hakaba n'akandi bisa no pakarimo 6, bwegene 6. Ako gahaza kakaba imyaka 7. Nga mu Burundi kuri gino gihe dusubigene bitaza de harimo utunze tubiri n'imyaka 5.
hanyuma ga Jerome nkako tubanze twibande gato nko kuri ako kagegene nk'umuntu agashize mu kuboko urabona hariho nk'abigeme bavuga bati gusama imbanyi zitifuje nkumbure reka nikingire ariko uri kuraraba umuntu urabona yuko akagendana urabona yuko ari kuri ubwo buryo bwo kwikingira imbanyi no gusama no kwikingira gusama izitifuje atasarishije hanze nikaboneka kubera tugashira muri fasentene ahantu hegereye ukwaha sidushima hajya habona nakumbere ku makote abone ukuboko atagiye kuduza amaboko umuntu amusuzuma nakurera ngo ubone usha ahantu hiherereye ego ijwi rya mikoro pansu miriko atambaye agahuzu karekare ku kuboko aho babone pansu bakibaza bakabikeye kagufi ego murakoze cyane rwose Jerome Nderagakura ijwi rya mikoro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga muramenyere ko tubaha imirongo ya telefone mwe muba mufise utubazo muri irya nino wa mbere duse ni nowe ikaze ego uhereye nowe sabwe ego uherereye hehe mu Cankuzo haravugwa amakigano ngaho mu Cankuzo namahoro kweri namahoro ntabwo twebwe ego kandi urakoze cyane si kenshi turonka abafasoni iyo turonse abafasoni biraduhimbara ego nakabazo ufise ubaza Jerome canke n'intererano hariho akabazo nobaza nko ku rwego rw'abakenyezi kubera ntugiye kutandukanya ibyaro benshi usanga abadamu benshi iyo babigiye ko usanga badasubira kugira gute kuronka nk'umwana avuka bakabanza kurinda gusubira kwa muganga ni kubera iki bifise ubushobozi bungana gute kubera barinda gusubira kwa muganga ugasanga nk'ibihe byabo byariyongereye uko kujya mu bihe ugasanga nk'iminsi itanu indwi ufata usanga ni ikibazo none haba hariho nk'imiti boshobora kurondera nk'umuntu abihagaritse gusa amatonero y'isubira kwa muganga urakoze cyane nowe kubera ko tuzi ikibazo dufise ca FM mu gihugu c'u Burundi mu Cankuzo ntimutwumva ku maradiyo ugume ku murongo hama Jerome akwishura sivyo ego Jerome murumvise akabazo ka madame nowe namwumvise neza arakoze nagira yuko ibyavuze ni ibintu bishika ku rushinge bishika ku kagegene akagege n'ugakuyemwo naho gakoremwo no munsi umuntu bikurikira agasamo kashobora kuboneka ugasama indani ivyo ni ku rushinge siko kagege akagege n'ukuyemwo nta kintu kiba kirakora na kimwe kirimo kuko akagege kava mu muti kaba kavuyemo mugabo umuti w'urushinge baguteye ushobora kuhagarika agaca amezi 6 gushika mbere ku mezi 10 udasana ni ukuvuga yuko za twatusaho tw'imbuto amabere rero umaze isinziriye kubera umuti w'urushinge zamaze ko iminsi ugasanga bivana n'umubiri w'abantu rero ugasanga umuntu aciye ateba gusama ivyo birashika birabaho cane rwose mugabo si ibintu bitaba bikabije nayo mezi 6 gushika kuri 10 nta mwaka urenga nuko bivuze agiye kwa muganga ivyo barabisubiza mu buryo n'ingoga mugabo imbere y'umwaka birasanzwe cane nico gituma umuntu agira ati ndihuta amagaye sinzihuta gusama yokoresha uburyo bunyaruka gusama ni nko nyine bihagaritse akanivu gakuyemo gusama ni maho ntibiteba n'akagigeri bakuyemo ntango abana urushinge kuri urateba ibyo bavyemera n'ibyo mugabo ibyo uraza ukavyihanira kuko washiguriwe imbere kuja kuri ubwo buryo ego hano ngo navuga mbere n'ibyo bikibiro hariho bamwe biba byinshi ku kagigeri n'abandi biguma kwa kundi canke mbere n'ababita mugabo nibo bake imbere y'abantu bose ntibidaco kimwe hanyuma kuri ico naco c'uko ubutinyanka buca bumara umwanya muremure bweranije n'uko vyahora bijya mbere navyo nyene bishika ku nshinge zitatu za mbere ubundi kenshi dusubirayo umaze kuzimenyera dusubirayo kandi ntaco vyica ni kujya ko umuntu yonsa umwana ashobora kumwonsa umwaka imyaka 3 abona nta ngorane niko natahaye bahisha agira ubuto ariko nabonye naso menshi ko bigashika arenze iminsi 7 ushobora kwa muganga imiti baguha bigabanya ariko ubundi bandanje baguha iyo miti bavuga yuko ubwo buryo ntibwagukundiye ntibukubereye uraje bahindura aragira ngo mbere nk'umuntu akoresha bijyanye n'ayo mapiri ariko agahagarika umurindi w'amaraso
murakoze cyane rwose. Nowe akabazo kawe katorewe inyishu wumvise ibyo bakwishuye? ivyo navyumvise. Urakoze cyane rwose Nowe Mucankuzo, kandi utubwire abapfasoni bo ngaho Mucankuzo muzoze muraduhamagara mu biganiro vyacu bitandukanye. Kwa gatanu turafise ikiganiro c'abapfasoni, ariko n'ibindi biganiro atari ivy'abapfasoni tuba dukeneye kumva ico mugona. Urakoze cyane rwose Nowe. Turase na Richard ku yundi murongo wa telefone. Richard, nawe ikaze. Ego Richard, turatwumva? Ego ndabumva neza. Uherereye he? Iyo muri no mwanya mperereye i Muyinga muri komine Busihinda, neza na neza aho bita Ikobero kuri Boda. Nakabazo canke n'intererano? Ubwa mbere n'akabazo. Nduga kwijambo. Ego numvise ko umuhinga dufite ariko aradusigira ku bijyanye n'uburyo bwo gutandukanya imbyaro, ariko bifite mu gifaransa méthode contraceptive, turamaze kubona ko bifite icyo bita ama effets secondaires. Ugasanga nk'umugore cyangwa umukobwa agiye kwa muganga bakamushyiramo nk'ako kagegene, ugasanga akiyazimba, cyangwa uwundi akoresheje ubundi ugasanga mbega ni gute umuntu yomenya méthode contraceptive ibereye organisme yiwe? Nicyo kibazo cyanjye. Urakoze cyane rwose Richard, nawe ugira umunsi mwiza. Ego murakoze. Ego Jerome, murumvise akabazo ka Richard mu ntara ya Muyinga Ikobero? nimba namufeza agomba kubaza ese seconde akabaza n'ingene umuntu yogira méthode wibereye ingene yoyitora. Ego maze kumubwira ko ama méthode contraceptive ari ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro, ubwo gukoresha imiti nk'iyindi, nta kintu na kimwe imiti umuntu uvuga ngo ni ko yera nta kantu na kamwe gashobora gushika. Murazi ko kinini ivura malariya, mugabo iziba amatwi, umuntu arashingira akivuza iyo malariya, hanyuma imiti iheze igakira malariya ikongera n'ibyo kuziba amatwi bigahera. Nicyo gituma navuga ko kenshi barabasigurira mbere yo gufata uburyo ubwo aribwo bwose. Nagerageza nk'akarorero, nta muntu yoba abaye igitigo ngo bamuhe amapirire, ico bita disque itwereka neza ati umuntu afite hypertension, icumbuka ry'umurindi, ndakoresha ibinini, nk'igituntu ndafata ibinini amapirire, arwaye igitigo niko kuko. Ni ukuvuga yuko si ugupfa kumuha gutyo gusa, kuko abantu bose ntibameze kumwe, ntibafite ingorane zimwe z'amagara. Bivuga yuko icambere gikomeye cyane ni insiguro baza kumuha imbere yo gutora ubwo buryo, no kuraba neza yuko atari mu mugwi wobangamirwa n'ubwo buryo. Nembeje kuba akararo ka hypertension, niba mbere n'akandi dufate nk'umuntu afite ibyuma mu ibere, nta kagegene bashiramo, cyo bituma basuzuma akababaza, tumubaganira, hanyuma ukaza kumuha uburyo ari uko ubona yuko ata risque nini yafishe ngo bizomorane. Ariko ubundi ayo metode yose imwe yose irafite seconde rivanye n'umubiri w'umuntu, nta kintu gikundira bose kibaho. Yego ndagaruka nk'iyo nka sterilization, nta kintu gitembera mu maraso, nta miti bizirana, ikora iri gusa, nta miti yavuye ko bizirana no gukoresha akanyuzi canke n'uzenya urwaye igitigo cyangwa ufise hypertension, bakwiye yuko byaba bizana n'akanyuzi oya, nk'uwo nshaka byibushe cyane, mu buryo bwiza cyane bitafite na effet kubira, byibushe n'ibondesha. Yego murakoze cyane rwose. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isango, no munsi turiko turagaruka ku buryo bwo gutandukanya imvyaro kububatse, hamwe rero no kwikingira imbanyi zisama zitifuje ku bigeme. Twase com uratwumva? Com uratwumva? Ego uherereye Gakoma? Uherereye? Ikintu nagira mbaze uwo mutumire cyari kijya cerekeye ibintu byo gutandukanya imbyaro. Hariho abavuga gukoresha ibintu by'akagegene. Twe muga hari umuntu tubana yagiye bakamushiramwo, hanyuma haheze nk'imyaka 2 yaragiye bakugira bagakureyo, baragahiga hose barabura, baratabagura ku kuboko barabura. Rero nk'ubu sinzi ko yoba yarasubiyeyo, je naciye manuka ndavagura iyo nahora. Rero ngomba mbaze ko tangaruka mbi nk'ivyo byamuteye. Aho vyabereye hari he Gakoma? Hari Matana. Kurakoze, reka Jerome aguha inyishu. Munyishurire ko kuko ino radio ntituyumva. Ego Jerome, urashobora kwishura kome? Ikibazo cyiza rwose, kandi ndazi ashobora ko atari umwe, ndazi umupfasoni nabonye avuye ziriya nzira, abona yavuye i Burundi, abona yavuye i Kiganda. Ivyo vy'ubuhinga ni kugira ngo kunyonga imodoka ariyo navuga sindikora ko kiza canke ishuri ngene bavyita. Ivyo nabibonye ariko usanga batabigize neza, ubundi nta kadimira kariho. Ivyo nk'uwo Kiganda babantiye umutima bambaye kubona umuyaga batakabonye, mugabo nce nagakuyemo.
aho bari kumva ikiganiro ngira batema yacu bijyanye n'ubuhinga n'ubwo ushobora gusanga uri kugira ikintu utakimenyera neza gusimba kuri boro utamenya neza kubinyonga ukagira amasanganya ugisha mu isanganya ahandi ho ndabikoze imyaka 25 ntabwo ndabona nashizemo akanigene ndakaboneza akabuze bigiye yuko umuntu adashizemo ashobora kuba yadashizemo nabi bikamugora kubakuramo iyo adashizemo nabi nabyo unagatuma nko ikiganiro mumaze ko iminota 45 kubera karimo nabi mo ndagakuyemo nizira mu ishonga ubundi karimo ukoba kaboneka neza cyane umuntu adavuga gashiramo aho ne agashira none nk'uyu naho mbere nkagera ko usaba umuntu hano babazeze kugenzura amavuriro bashobora gufite abafite ko baraba neza umuntu kugira ngo yamaze kumenya inyigisho bara yuko abo ufite certificate biri kuri we neza ko yamaze kumenya neza sabasaba ego ko uranyuzwe n'inyishu ya Jerome ndabyumvise urakoze bwira umunsi mwiza namwe akazi keza ego none ga Jerome dufatiye nko kuri ivyo ko ahejeje kuvuga ngo akanyuzi baragashizemo karanyika baragira iki ubundi hari ico uvuga muri ivyo hari ubuhinga muri ubwo bwose buhari watubwiye ubugegene akoresha mu gitereko ibinini mwebwe nk'abaganga muhanura mukavuga ati turavye ivyo abanyagihugu baza batubwira uburyo ni bwiza gusoma ubundi nta buryo bwiza gusoma ubundi mu ndazi ama seconde ingaruka zikora gushaka kugira kimwe n'ibyo mu yinga kibanije nko kanyuzi ari bavezike tuganye n'ibindi kuko ari imiti itembera mu mubiri kuri bene yuko nk'umuti zo mu kanyuzi cyangwa ibinini cyangwa urushinge nakazi igiteguye kugira cyo kuyungurura iyo miti ayo mahormone inabiraze n'ishikituma haba ku biro haba kuri tension haba ku gitigo sterile y'umujombo yafite akarusho gusumba ivyo bindi ubundi buryo buri bari mu muntu umuntu akagenda kamereye neza kataduza ibiro atuma ngo abure kuri amasangano bivuga guteganya ugasanga nta yifuza na gato kurangwa amabanga kandi rero yamuganye ako kandi yagera kora aho kari gusa nta ni barriere niho noboye ko gafite akarusho birazi n'ibyo bindi imiti itembera mu maraso murakoze cyane rwose Jerome Ndiragakura gacasimbere mbere n'agafuko niko tegeko kugwaruka kuko gakinga imbanyi kagakinga n'indwara ishobora byondoka bifashe nko kugwaruka kuko bifite icyo bwishangije tuganira n'abandi bantu bakuze yego kese mwana wanjye ni nabo nyusareje muri y'abantu nibaze kumwe atawugizareje kuri ya text y'akabusho y'agafuko nta yindi ngorane murakoze cyane rwose Jerome turase Frederic ku yundi murongo wa telefone Frederic ikaze nawe murakoze cyane uherereye nitwa Ishakiye muri Federico ni Nyabihu mu Rwanda ntara y'uburengerazuba nyine yego duga ku ijambo mu by'ukuri izo méthode contraceptive urareba ugasanga ari nziza kuko hano iwacu mu Rwanda bakunze kuzikoresha cyane nanjye ndi umwe mu bagerageje kuzikoresha iwanjye kuko ndi umupapa ndubatse ariko nkagira nti ese ko hari igihe wera ni kubaza umutumirwa ko hari igihe usanga kuko nigeze gukoresha iriya ntu kariya ko mu kaboko kamara imyaka 5 biba ngombwa yuko kubera ko niyo nagategura kongera kubyara biba ngombwa yuko njya kugakuzamo nongera ngasubizamo wewe canke madamu madamu bien sûr ubwo noneho nge ikintu naje gukurikirana nuko nasanze uko umubiri wa madamu wari umeze mbere atari ko waje kumera muri ico gihe ari muri iyo ntuza ari muri ico gice muri yarafashe iyo metode nyamaze ahaje kwiziraho niho nongeye kubona asa n'uwongeye umubiri we wongeye kubana kirere ese byaba bituruka kuziye mpamvu ko ndi kumva umutumirwa ari kuvuga yuko nta zindi ese negatifu zishobora kuboneka Frederic ushatse kuvuga ngo umubiri warahindutse wo dusigurira ukatubwira ingene wahindutse nyamubiri wiwe iyo mvuze ngo umubiri warahindutse ari ku mabanga swati amabanga y'ababanyi usanga hari igihinduka swati ugasanga umufasha rimwe ntabishaka undi arabishaka mbese ukabona hari n'igihe biri no kumujena ubwo rero aho ngaho niho mvugira yuko bishobora kugira impinduka ku mubiri w'umuntu nubwo mutumirwa ari kuvuga yuko
nta mpinduka ariko njye narabibonye ko narabikoresheje kenshi gashoboka. Hanyuma ico gihe vyahinduka hari igihe kaba karimwo canke igihe kavamwo? Jensiri karimo niho haboneka shanjuma dikoro. Urakoze, turaguha ugume ku radio araza kukwishura. Ikindi wenda ikibazo urabona gukoresha ntuza kondomu ku bagore, kondomu z'abagore mbona zitizewe cyane mu gukoresha iriya metode, kubera yuko ahantu ziba ziri ese umugore aba yizeye ate yuko abaye poroteje. njye rero nkavuga nti ntabwo rwose pe bazashakisha uburyo ki wenda ashobora kuba ari poroteje yiyizeye aregaho n'umukoresha ibyo ngibyo hari n'igihe aba abona yuko aba atari na ngombwa yuko yifuza gukoresha iyo ntuza iyo kondomu. Bityo rero igitekerezo cyanjye akaba ari icyo nyine. Urakoze cyane, urindirire inyishu ku radio yawe. Louis Michel, nawe uratwumva? Okay. Ego, Louis Michel uratwumva? Louis Michel. Ndabumva Diane, ndabumva. Akabazo canke intererano? Urakoze cyane Diane, murakoze cyane, ndabashimye. Nge mfite ikibazo. Ariko akabazo mfite cyane n'akantu nanuze na segonderi. Mugenzi wanjye yabisobanuriye, mwabimusobanuriye nabyumvise, ariko siko kundi iriya miti ikunda kugira ibintu bya segonderi. Akandi kabazo gateye amatsiko, abantu bari bafata iriya miti, wumvise presque partout kw'isi yose, wumvise ko ubu ngubu kera kugira ngo umuntu abyara abana babiri c'était rare, byari ibintu rwose bidakunze kubaho. Ariko ubu ngubu bajya kumva hafi kw'isi yose ukajya kuvuga ngo umuntu yabyaye abana batatu bane batanu. Eske Diane, ndabaza muganga iriya miti koko ishobora gufavoriza biriya bintu, ishobora gutuma umuntu abyara abana barenze babiri bakaba batanu batandatu, akanyuma ngo nanone iriya miti ishobora gutuma ubutinyanga buba cyane iregiriyeri, ugasanga umuntu agiye mu butinyanga wenda gatanu gatandatu mu kwezi cyangwa se birenzeho. Muganga ibyo bikorwa bishobora guterwa n'iriya miti cyangwa ni ibintu birimo kuza mu buryo bwa vuba aha ngaha, birimo kwishakashaka. Urakoze muganga, urakoze Diane. Ugira umunsi mwiza, araza kukwishura. Jean Claude, nawe uri he? Ni Bujumbura. Bujumbura. Akabazo canke intererano? Ikibazo. Nduga kwijambo. Yego. Ikibazo mbaza muganga ku bintu bijyanye n'amashengero cyane cyane ayo bita y'abakizwa. Aho usanga batigisha yuko uburyo bwo gutandukanya ibyaro butemerwa n'Imana. Nagira amaze muganga, ni ubuhe buryo butegekanije nko ku bantu bemera Imana bokumva ko atategeko ry'Imana barenze bokurikiza mu gutandukanya ibyaro? Urakoze cyane Jean Claude Bujumbura, nawe ugira umunsi mwiza. Yego, murakoze nawe. Ego, Jerome, urumvise utubazo turahera kwishura Frederic avuga ati umubiri wa madamu warampindukanye biteye ubwoba. Hari ico bihindura ku mubiri? Bose bakurikiye aba Frederic, aba Louis Michel, aba Jean Claude. Ibyo bavuze ngira badakwiye iganiro gifatiye hagati. Ibyereke ko amasantima bita tube ya dido, amasantima gahera kutimba umugabo, CCS zenya vaginal kibaho rwose kibaho. Ariko hambere nkamubwira yuko iyo kibayeho ubwo buryo ntibuba ni ngombwa buhindure, ni ngombwa buhindure kuko ubwo buryo ntibuba bwiwe. Ni uburyo mbere bushikira abantu bashika 3,000 niko bakora igihumbi bakoresheje 3 barashobora gushikirwa n'iyo ngorane. Kumva atabyimva bona gatoyi kandi yubatse uva ko ari ikibazo. Ubu rero ni ngombwa guhindura uburyo bw'aba biziwe abacaguye uburyo butamubereye koko. Amari ikindi mbere cya todesheke ubwo mu buryo bwa film ko bivuze none akoresha cyako mu kuboko canke ushingiye ubyibushye cyane ibyo muti urasende ugasanga arasamye ku mabuye imyaka itarakwira 5 umuti ukomeramo kare kubera ibiro. Baravuga ko nk'abantu bashika 80 batabitwirana bashobora gusama karimo. Ni byiza tubatana kontere y'ibiro cyo twapima ibiro iyo bivuga cyane mbere tugahindura twamuha ubundi buryo. Aho ni ku bibazo bya Frederic bivuga cyane. Hariho nicyo gituma aho uburyo butegekanye ubwo yafata ashaje kuvuga ku ivura mbere twanategekanye guhindura
uburyo akoresha n'akaroni abahaye nk'umuntu afise iyo ngorane yo kutagira amafaranga kutifuza umugabo wiwe uwarinda guhindura uburyo icyo kintu cyumvikana kada ku wundi byohuza nabwo n'ibyo video tukabikurikirana neza cyane. Hanyuma Frederic imbere ko tuja kuri Louis Michel, Frederic yari nabadije ngo mbega burya ngo ubufuko bw'abafasoni nguravye n'ingene bukoreshwa umuntu yobwina kwijana. Ego arabyigira rwose iyo cyane cyane bahuza ko n'ubu barangura amabanga bivuga yuko babimweretse kari efikasi kinyibanya ijana ku ijana gakoresha neza cyane kari efikasi ijana ku ijana mugabo kuri isomo twari ko rwose kuko uko bakoresha ugakoresha atagaca ku ruhande atakira kivuga arabyumva abona atari imiti tegere neza ntusi uburyo bwiwe kabisa. Ego hama kuri Louis Michel nawe ngo kuvyara abana benshi ko kera batumva abantu bavyara abana 4 5 ariko ubu unyo kumva irya nino kwisi umuntu ashoboye kuvyara 4 ngo vyoba bitumwa n'ivyo bintu. Biravuga nk'abanya ibyo biravana n'abashe sosiyete kuko ingorane zitera zibaza bijyanye n'ubukene bijyanye n'imibereho uko ntibagora niko bagerageza guta umutwe barabasiye byarabashoboye yarabye akazu abamwo arabye ibyo ashoboye kuronka ku kwezi ubundi ndavuga nk'iby'amacumi ya sikare nawe ivugendera ibiganiro hagati ibyo birashobora gutuma umuntu ajyayo mu kwezi nabi ni intebe gusigura yuko ugize ikibazo usubira kwa muganga bakaguha umenya imiti ituma ugenda neza ku musitari ku murongo mbere bakanabizaza bakanategekanya yuko ushobora guhindura uburyo ubwo bundi buteye izo ngorane ukabuvako navuga ko ata buryo nta kintu kimwe kimera neza bose abantu bafata n'inyama ziryoshye abantu batarya inyama amata araryoshye abantu batanywa amata bashobora daho bivuga yuko rero nta kintu kimera neza bose na kibe kiriho ariko ubundi igitego cy'umuntu umuryango wogira biravana n'ingene babayeho biravana n'umutekano bafise biravana ndetse n'amabwiriza y'igihugu kuko mazi ko hano bashinga bati kirazira kurenza babiri mazi mutegesi cyangwa ni umwe tegetse umwe ibyo ni byinshi n'amaleta ariko araba ingore zijyanye n'imibereho oya kuri Louis Michel mwamwishuye. Jean Claude nawe yavuze ati nk'abantu imana yaduha ngo tukoreshe niyo ko ituma yari abantu babiri bagiye ngo nire budushi none niko itagiye barafisi yaruzuye murazi umutaka w'amatongo murazi abantu bigo b'amatongo bigo baratemana bapfa amatongo twese nico ibyo kwemera navyo zenda mugakugira inama n'abihera imana tukaza zitanu nkenya bururi mukamba ndaye yayi na mwaro na mwenye icyo tuzahuriza ko kimwe nabyo bivuga kimwe nuko bikeneye yuko umuntu atandukanye akabyara ku rugero akabyara igihe abyifuriza abana yifuza igitego yifuza abagira inama n'ububakanye icyo ni icya mbere. Icya kabiri kizira ni uko bakoresha uburyo bwo kwica nk'uko n'imbanyi ifite ikintu cyemewe kirazira mu mateka y'igihugu kirazira turetse mbere no mu idini yiziyemo. Ikindi ngenda mwisha ni uko naje ndabikora ndemera imana ndi mu idini ryemewe ndetse idini ndimwo y'abakristo bivuga yuko kiri abo kwigenza ubujijwe n'ahandi hoho abo twaganiriye muri abo tugenda kubwira biheza twabiganiriye ko bikwiye hari dusanga umuntu ahigiye kuvuga ibihuha ataragira bigeze gukora gikuru nuko atazina kubizi gukora indani ubundi nta buryo na bumwe nubwo yuko ari ibiketse wishe aho ndasanga ibyo bigisha cyane dufatiye nko mu mashengero katolika n'abaprotestante ahubwo bavuga byo kwigenzura mbega nk'umuntu yibarutse atarasoma mu mihango ubu ibyo bakoze ari igenzura agira ngo kwigenzura yabonye imirimo mu mihango yagiye mu kwezi agasanga imbanyi zinjiye mbega nk'umuntu adashobora kuyatinda aho byari bitewe n'iyo ari irigiriya sana icyo bafatira ko abo bumva twaba tubafashe gike ni icyo ngomba kuvuga yuko dukwiye dukoresha ubwenge imana yaduhaye tugomba tukareka icyaha cyo kwiyica rero urakwiye kuyavarotema birabujijwe n'igihugu cyayibuza urakoze cyane rwose Jerome Nderagakura. Stanislas nawe we ikaze dusangira ikiyago muri isanga. Maje kubasuhuza neza Diane. Amahoro uherereye he? Ni mperereye mu murenge wa Burega mu Rwanda. Nisanzwe ni Stanislas karahanyuze nagira ngo manze mbashimire ijwi rya Amerika ibiganiro mutugezaho ni byiza kandi biratwubaka. Urakoze cyane.
nsuhuza muganga icyo nshaka kumwibariza ni akantu gato cyane kugira ngo abone uko aransubiza buriya nk'umudamu wawe byabaye ngombwa ko umutera inda noneho ukaba wumva ko utabishaka nawe byaje mutabishaka mwembi mubana buriya ni nk'amasaha angahe yajya kwa muganga bakaba bamuhaye imiti nicyo nagira ngo ambwira aze no kutubwira kuki ubukingirizo bw'abadamu ahanini butakunda kuboneka murakoze cyane. Urakoze Stanislas. Jerome, akabazo ka Stanislas, utubazo twe muratwumvise. Sawa, murakoze. Yego, Jerome. aho guhera mbere muri maternité akibaruka. Jerome, mutubabarire hariho ivya mbere mwavuze tutari ko turumva, mudusubiriremo. Andako ndavuga nti uravye mbere nko igihe cyo gutangura kujya ku buryo nk'umuntu yibarutse hari uburyo ashobora gukoresha kiri muri maternité ngo hakanyuze ararindira ukwezi ndabona mu kibazo neza ararindira ukwezi agashamo ukiri muri maternité tufata turarindira ukwezi iki naco uburyo dufata gutera urushinge kugira ushobora gukingirwa aca amasaha 80 sinshobora kuterwa ubu nyene nshaka mugase mugeze ko abagabo nta nshinge navuze ko baterwa dufata amakenyero rutewe ubu nyene uyu wanze twoca turangwa amabanga kwera kugira gukora aca amasaha 80 nimba ari nk'aya masaha atewe uzosaba gukora uzanga gukora nk'ejo nk'aya masaha ariko iyo yatewe naho aribyo bita piriyo girandume dufate nk'umugabo avuye ku rugendo birasaba arabonanye ari igihe k'agasamu habyo bavuga imbere y'amasaha 20 hari uburyo bushobora kumufasha nk'akanyuzi ugashizemo kamukingira ubunyene kakijamo akagegene agashizemo arindira tugakora aciye amasaha 80 nituko kurushinga niba no bisikibazo nuko numva namwisho hanyuma imbere ko uca umashaka umwana ubundi tamushaka hajya iyo rero batazumvikanaho n'ikintu kitoroha kuko nico bituma mpambana n'abagore baza kwikingiza bonyene mu kinigero akaba tamukanye babo bari kumwe aho uburyo mu kumucagura ni mwiza mugore cyane ko ikintu cyatuma umugabo akimenya tugerageza kukimurinda mugabo nuko duha tubona abagabo nabo bifuza kuja ku buryo abagore batabishaka ubonye ibyo gufunga burundu kenshi bisaba ibintu bitari bike umugabo utamusinyira bikagorana gatoyi ariko asaba ko heza akazumvikanamo ahanini byagoresha ko umugore yigorewe tugabe inama n'ingingo abaganga bose bakorana bakabaricoka kugira ngo imyaka yiwe n'ibitigisha abana afite hanyuma kuri ico naco cuko ngo udufuko tw'abakenyezi tudakunze kuboneka hari siguro mushaka kubi ico cishobora kubera ngumenya nazi hatuye muri bidete ko tukana abadukoresha twe twuzuye kugira ngo abakenyezi twari twabagamo niko rero ko tuzuye niba dutora sinzi aho hanga iyo hakurya neza zifashe no ico gishobora kumenya politike yatwo ndetse mu gatsenda haturiho cyane twinshi. Ego Elia nawe uratwumva? Ndabumva. Guherereye he? Ndi Mozambique. Muri Mozambique nakabazo canke n'intererano? Kari nk'akabazo ngomba kubaza kubera ibya mbere nanjye nabonye ibintu bivuga Amerika nabibonye kuri Facebook kavuga ati nanjye ndafite ibintu tujya ndabe nanjye cyo noga ndakira ndondiriza kwe hanyuma nabonye kuri Facebook ati muri rero nabonye hari ibintu bijyanye n'intabwo z'ikirundi Elia sindiko ndakumva n'ukuri telefone yawe imeze nabi wosubiramwo ariko mvuga ati mba ndiko ndakumva ha jewe ni jambe kwanza nari mbonye Voix d'America nayibonye kunuze kuri Facebook hama tangira ni reka ndabe na jimbo ndagiteshikiride hanyuma rero niyo mpamvu nanjye nagombe kubahamagara kugira natwe muze muratwumviriza je marereye nga Mozambique ndi Murundi ngoro twanje yego jewe nasomye kuri Facebook mbona ibintu bijyanye n'ibintu by'intambo z'ikirundi n'ibindi kandi ati nanjye ndabe ngira nanjye ndumviriza ndaraba icyo ndashikiriza urakoze cyane nk'umushaka sindamenya amaregrema y'intuze
y'ijwi rya amerika urakoze cyane Elia. ijwi rya amerika ni radiyo itagira imipaka, hose turashikayo ku isi hose, hama kuva kwa mbere gushika kwa mungu tuba dufise ibiganiro bitandukanye. muri ivyo biganiro harimo nka muri isanga uno munsi n'umunsi w'amagara y'abantu, ingene twita amagara y'abantu. Turiko turavuga ku vyerekeye gutandukanya imvyaro canke kwirinda imbanyi zama zitifuje. Buri gihe rero muri isanga duha ikaze abanyagihugu aho baherereye kugira ngo bashobore kubaza utubazo abatumire tuba twabatumiriye. turacari kumwe twumva tutamufise, ariko yariko aravuga ko yamenye ijwi rya amerika bikuye kuri facebook, kandi tumuha ikaze mu bakunzi bacu. Peter, nawe uratwumva? Peter, turumva tutariko turumvikana. Jerome, mwariko rero muravuga mwishura ku kabazo ka Stanislas, aho ngo hari igihe usanga nk'umupfasoni adashaka ko umushinga ntawe wiwe amenya ko ari kuri ubwo buhinga. Nubwahe buhinga none umuntu ashobora kunyegeza uwo bubakanye? Biroroshe n'icoroshe? Ndizera kubera dufite injiri nini hari abagabo basaka, sinzi intumbero bavanye by'ikeka, gusa abibonye muteye ikibazo ibyo binini, ako nk'urushinge witewe ugafata randevu mu mutwe, nagiye agapapuro ufata ntabyaza amamenye, n'akanyuzi bihoro yashoboka ko gashamo ku buryo adashobora kukumva, kuko bava bitera intambara. Muganga agafuko nizo gufata agafuko ngo kambare ntabimenye canke ibyo binini muri kibazo akagegera umuntu mubana ntiyoza ukabona hajya munsi y'ukuba gukuboko. Ikibazo ni gusa kizera muganga nk'urushinge urumva ko bikunda canke nk'izenya akagezi gashobora mu gitereko ku buryo umugabo ataco aheza ngo akene. Bahora bavuga rero yuko rimwe na rimwe utwo tunyuzi iyo batugira tushobora no kubabangamira iyo bubatse barangura amabanga y'abubatse baba bariko barashikuza. Atya kubivuga nibona bwa vy'ama tekinike muri ukagiye urashobora anabikubwiye ufata ibintu bikenewe, ndavise benshi atanu umuntu akumva ari kimwe kimwe. Murakoze cyane. Turafise turase na ngenda kuriyo ikaze. Ngenda kuriyo uratwumva? Ngenda kuriyo turumva tumutawiye nawe nyene. Shimira Imana, wowe uratwumva? Ndabumva cyane. Ego, aho uherereye hama akabazo canke intererano? Akabazo nagira mbaze ni uko gusa kenshi dusanga twese turumva ibiganiro mu gushikiriza aha hanye bakunze ko ntitubumva tunumvise ikiganiro ko cyatanzwe. Nagira mbaze umutumire ko none mu gihe umuntu yakoze imibonano Shimira Imana, duza ijwi ryawe tukumva nabi. nagira ndababaze uburyo bwo gutandukanya imbyaro yuko ata izindi ngorane na zimwe bitera mu buzima inyuma yabyo y'ibyo baba waragize kugira ngo numve ko hari izindi ngaruka mbi mu mubiri w'umuntu. Yego, uherereye i Burundi ga Nshimirimana? Yego, guma ku murongo bakwishure kuko yari yabivuze, ariko Jerome muratwihanganira, hari ibibazo bigaruka bivuye yuko mu Burundi FM zacu zugawe. Jerome wo mwishura? Ego, ariko arakumva. Ndamubwiye ko ku buryo bwose kuri tekiniko n'izindi hariho ikintu cyose utuntu ushobora gushika namuha nk'akaroro ku rushinge n'akagenewe biratuma umugore udasubira mu bihe byiwe gusubira mu mihango. Hari n'abandi bajayo biza kenshi bikarenza iminsi indwi kabiri gatatu mu kwezi, ibyo bashobora kwa muganga bakabisubiza mu buryo. Ariko rero n'abandi kubera ibyo basanzwe bafise, dufate nk'umuntu afite ingorane mu giteko kuko tugenda dukunda gushika ahetse akava nabi byiza nuko bamuhindurira uburyo nk'akanyuzi. ni uburyo yuko kenshi abantu bavuga ama infection y'ubundi vyondo kari nkajya daraza umubiri akanyuzi akanyuzi ko mu giteko sakabo, ni ukuvuga mu gucagwa tuba umuntu ikintu mugeranira kitumerera neza tukakireka tukakimurinda. Nk'abantu bakoresha ibinini bakagumana agaseseme bameneka umutwe amapiriri, mbere turanavuga yuko nk'umuntu yise amadoreri baba bara mu nyuma ya kirizi ku mamore mu nda muri poitrine bari ku binini tuyihagarika abari ikintu kitagera neza ucuhindura ugusuda iby'iwawe ukada ku kindi. ubundi ntabwo nivuye ko imiti hari imiti n'umwe ubaho ku isi utagira ico bita secondaire ingaruka ishika mu bintu ibintu wari wifuza. Ariko nkubwira yuko ubihagaritse kubera waciye canke wifuza kubyara
atari ubwo buryo bwo gufunga burundu ahubwo gasubuka byara iby'amagara meza ngenda mubwiye ko uravye nk'abazungu nizo bakoresha barabyara abana babiri batatu bane maximum mu bihugu nk'ibi ariko usanga baramba cyane bafite amagara meza cyane ni bivuga yuko ico kiza nico kinini uravye amagara meza bagira kubera kuruhuka kubera umwana yonka neza aruhuka nyina aruhuka umwana kiyongera agafatwa neza kubera amwitaho igihe gikwiye nibaza ntazi inyungu nizo nyinshi gusumba kurutoke segonderi shimira imana wata ako tuganaraba mbere zenya eco mubwira ngenda kuri iyo unaraze mbere mu gucagura ibyo navuze cyane cyane mu mashimikira kuri abantu bo mu ikinisho banga amabavye umuntu afise hypertension ivuka ry'umurindi umuntu afise diabete umuntu afise uwonya akabye no mu mabere uwo n'umuntu asaba afise yindi ngorane fuka ko mu buryo bwari bwo bwose turaraba rero neza turavye umuntu wo wari nk'umuntu w'umuyabaga uburyo uwo munsi bwoha umuntu ari mu guca uraba rero umwe wese imyaka inshuro abyaye n'ingere yabyaye n'ibindi yego murakoze cyane rwose Gerard nawe uratwumva Amerika ntabwo ko baramutsa ego uherereye he Gerard ngaha mu Burundi muri province ya Rumonge akabazo canke n'intererano yewe nashaka guterera ndongera mbaza ndababaza ukuntu uwo muhinga yavuze yuko biboneka yuko ibyo metode zifite akamaro nashaka kumubaza none ko benshi bavuga yuko ari inshinge canke ibinini canke ivyo bintu bifise amaese positive negative none ivyo bintu vyoba ari ivyo kuvuga ngo umunyagihugu ntibagume bakaganya n'abahururu kugira ngo bazomye ukuntu bitwara muri kazoza kuko uriko haraba abantu benshi abavyemera abandi batavyemera n'abandi usanga bariko baragira ukazana ntavyemera rwose rero nashaka kubaza uwo muhinga yuko ivyo bintu bikwiriye umuco yuko ego Gerard uratwihanganira ako kabazo yari yamaze kwishura ariko turazi yuko mufise ikibazo ca FM ngaha mu Burundi tumwe mutwe yavuze muri make nuko imibiri y'abantu itigera ibaco kimwe yatanze akaravuga ati amatara ashobora kumera kanaka neza undi akamumera nabi iyo haramutse habaye rero izo ngaruka mbi ico yashikirije nuko umuntu yoca yitura muganga hanyuma akamuhindurira urakoze Gerard none yo muhindurira ryari umuntu amaze kumva izo ngorane tuva gute ego reka ndamureka kukabaza kishure kuko ntiyari yakavuze ego Jerome yo ndagatego gatoye nk'umuntu aguma ava amaraso afite akanyuzi akava inzu zibiri zitatu nta muntu uboneka ngo nagume yidanira ku mujyi kutamumereye neza nta muntu yarwaye igitigu bobwira ngo anywa amapirire ni ukuvuga umwe wese bivaye n'ingene amerewe tumuhanura yuko aheza agenda kwa muganga bakamuhindura bakamuha uburyo ataco butwaye umuntu ashizemo akagenda ku kilo 216 mu mezi abiri iyo ni ingorane amashuri baraba nabo ni bituma mu kwikana kwa muganga nico bituma tufata tension nico bituma tupima ibiro tubaza ibibazo ku ngwara urwaye nsanze ariko afata umuti w'umugera wa sida gufata ku mapirire aho ibyo bigapatana neza umwe wese turaba bivana n'umubiri w'umuntu kuko nabiciye ku mwanya muri segonderi arabaho hama urushinge nago ngo biroroshe ko umuntu aca abikosora vyoroshe gaje mbere bashaka iyo bitakunze neza dusaba ko aca hindura nk'umuntu yagiye ku rushinge akaguma ava akaja ku binini acabona neza amafi ku kwezi kuri litiro yahorana urakoze cane Gerard nibaza ko umuntu ari kuri metode yego umuntu ari kuri metode birashika ntaze mu mihango n'ibitanye n'ivyiza ntajyeyo atajyayo ni byiza kuko nibyo ko umuntu yose umwana bashaka konsa umwana imyaka ibiri ntagereza ngo kuko nta ruhusa rw'umugore uba rwahishiye bivuga yuko aho nta ngorane kuko igitereko kiba kirabaye gisanzwe kiraba hepfo kiracuramye kiruguruye amaraso ahari araseseka atayahari nta kibazo gisa cyahabaye kuko aho niho havuga bijyanye no kutiga bijyanye no kutamenya benshi niho biva ubundi nta ngorane n'irimo none murakoze nk'ubizi rya Amerika muragerageza kugira mu buryo bane twumvira iryo jwi rya Amerika ko bari kwesa internet gusa no tuzura kubumva umuradio tuba site gituma ni ijwi rya Amerika riri mu bihano ryagiyemwo byitwa ko ari amezi 6 ariko birakomeje ko namenyesha amakuru bacu unye batemerewe gukorana natwe twizere yuko hazogira igishoboka mugasura kutwumva Gerard
sawa nawe kubashima no kwintu bari kugira isigara umutanze cyanyoye cyane urakoze kwigisha abandi yuko abantu barafise amadidane maciko yuko ibyo bintu usanga babuze amasase de regre abari ingorane bumva yuko atangwani zibazirimo urakoze cyane wabitahuye ego Viateur nawe uratwumva Hello Viateur uratwumva ndabumva ego aho herereye hama akabazo canke intererano nitwa Mitsinda Viateur ndi i Kigali mu Rwanda i Kanombe ikibazo nshaka kubaza uwo mutumirwa ko tuzi ko buri kwezi umukobwa cyangwa umudamu ajya mu mihango ese iyo bamushyizemo ako gapira kamumaramo imyaka 5 ubwo uko kwivugurura k'umubiri iyo kumaze imyaka 5 kutarabayeho ntabwo bishobora kuzamutera kanseri cyangwa se ibindi mu gihe uko kwivugurura kumumazemo iyo myaka yose 5 nta gisohoka mu mubiri we ikindi kibazo mbaza hari umubyeyi nzi wishyizemo ako gapira ariko nyuma aza gusama kandi agapira kamurimo kamumazemo amezi 3 ese ni ukuvuga ko umuti ukarimo uba utarakora mu mubiri hanyuma ronsorezaho ndibaza kuri aba bana b'imyaka 16 15 baba bakibyiruka ese bo ko uturemangingo tw'imibiri yabo tuba dutangiye gukora kugira ngo babone ubwo burumbuke iyo babahaye ako gapira kugira ngo birinde indwara nk'uko OMS yabyemeje ntabwo bishobora kubicira uturemangingo kugira ngo azajye kwiremamo umukobwa w'umwangavu ugasanga utwo dupira twangije uturemangingo mbere murakoze cyane urakoze Viateur Jerome mu tubazo twa Viateur mutwishure sinamutegereza kubera byerekeye avuga agapira akaja avuga yuko gihagarika kuja mu mihango niba ko yakitiranye kagezeni ku gapira ku gaserire umuntu agomba imihango ngo maze muri wege ntabwo bitinda ntabwo bisimba ariko nimba agomba kuvuga kuri metode yose izi kumara mu myaka 5 bitagira amakanseri niyo rwego ibintu bituma kanseri OMS yitomoye neza cyane kuko imiti yo ije ku isoko ishyiramo mpuzamakungu y'amagara y'abantu biratohoza bagakoresha ubuhinga bibishoboye bikabona ko atangaruka ku magara y'abantu kubera isanzwe ifite n'igisata kirwanya kanseri mu bantu bivuga yuko nko kuri kanseri hari ibituma byinshi bavuga by'amatabi bavuga by'amadeteye mu impano kuba baranguye amabanga mpuzabitsina bakiri bato cyane kuba bahura n'abantu benshi ibyo kenshi berekana yuko kanseri mu bihinda by'iyondoka ivako ngarutse kuri esheke iyo warazi ku miti yose irashobora kutaba efekasi ijana nk'akarorero bashobora gufata kinini bayirangiza bagira kontorore gute pesi ugasanga malariya yacarimo esheke rero yashoboka ntibe efekasi ijana bivanye n'imvo izisanga ziri mu mubiri w'umuntu bivanye n'ingene kariyo katariyo neza kakigira hino imbuto zishobora kurengana agasama ku byerekeye abamiyabaga abadoresa abakobwa bakiri bato turaraba hariho uburyo bushobora gutuma nk'uko yabivuze dufate nk'ibi by'amahormone bugegene ata igikuriro ciwe aho ikintu gihinduka niyo gito mu kumucaguza turabiraba turabitanga ko konte rero si gupfa kuma gutyo gusa ngo ukeneye iki kwikingira ngo duce tumuha ico arico cose ariko arafite uburenganzira yo kurondera uburyo yifuza bihuye n'imyaka agezemo mbe nk'umwana w'imyaka 15 ko twumva aba akiri muto atarakwiza 18 murabikora atari kumwe n'umuvyeyi umwana ashika na seve bisheta aho mbona bashobwa n'abavyeyi babo ariko bamaze kubona ko ibungenga barabatera imbanyi kuri iyo myaka nje tuba uburenganzira basidwa action service tukaba impanuro si ukuvuga ndashaka ikinyo de gutega ntaka pire tora oya tukaba impanuro kungene kwigenza twaze ngaruka z'imibonano mpuzabitsina akiri muto cyane niyo kuvuriza za kanseri n'ibindi no kuri ntego yiwe kuri personality ngena afatwa mu gihe agiye vagabondage sexuelle hanyuma mugabo akubwira ati jewe nimbira nahinze shika hano umuntu wazishobora kumuha umuntu kumvira bubefu uraheza uramukingira amavuga uburyo wowe ubereye ukawumuha murakoze cyane rwose turafise na Celestin nawe uratwumva ego aho uherereye hama akabazo kawe cyemerereye i Burundi mu gisagara ca Bujumbura nduga ku ijambo nashaka je mbaze umutumire none kubyerekeye ibyo bintu byo gutandukanya indaro none abantu bataza bakabona kuvuga abajene
baremerewe kubikoresha ikibazo cya kabiri yavuze ko ari uburenganzira bwabo. tugende tukwishuriye ko turazi ko ata FM mufise, ducungura umwanya ubaze ica kabiri. ikibazo cya kabiri none ubwo buryo bwose ndazi ukuntu bumeze n'ubu buryo bworohereza ababukoresha n'ubundi buryo butaborohereza ko turumva yuko bifite ingaruka mbi. sinzi ko nabudutegurira neza. Reka ugume ku murongo gatonya Celestin. Jerome akushije kuri ako kabazo ka nyuma asongoye. ikindi kibazo naco iyi radiyo twoyumviriza gute biciye ku marezo sosiyo? ino radiyo uja kuri wezi 3 akaburungu radiyo yacu voa akaburungu.com hama urasangaho ibiganiro vyacu bitandukanye. Ego. Jerome mumfise akabazo ka Celestin. Ego kuko i Burundi no kubihanganira ijwi rya Amerika FM zacu zarahagaritse. Ibijyanye n'amahwendero y'ibihuha usanga n'umuntu aheze wa gatandatu agomba kubishigura cyane mugabo ntakuntu ntasigura vuba nta kadafise ukaza wumva avuga ko biva mu bivimba vuze nako ndavuga nsubiramo neza yuko umuntu akoresha ibinini isase gende bishika ashaka kumeneka umutwe ashaka kumva adafise n'inoze ifishe kwazi Kiswahili ashaka kumva ababana no mu nda yafata bijya binini ubundi ni buryo bufasha cyane ko mbere aja muri neza ku kwezi ku murongo isase gende zo ku nshinge akanyegende birasa kutaja muri yege nta ngorane bitera kujayo kenshi hari ibi arahagaze kwa muganga iyo agize yamwe yaje kumva yuko atifuza kwa muganga ho ico ni kibazo gikomeye ni kugenda gahindeza uburyo hama ugahanura ko muri rusange ngo umuntu ari ubwahe buryo yohurumbira gusumba ubundi naho mwari mwakivuze ntaco musubiremo yego nakora yuko nzajya turabe service avantage gusumba ubundi buryo kubera atamutu tendera mu maraso ari kwibide mu jonko dutuma ndiko umugabo n'umugore bidahura mugari ko naho nyine urumva dufata nk'abadandazure navuze yuko uburyo bwabo kubera ama infection ndabona rero ko turaba rero umuntu ku bundi tukapara kako kose sikimwe. Mbega sterile nk'abatumva igifaransa niko kagegene canke niko ko gusha mu gitereko? nakanyuzi mu gitereko. Yego. Akagegene nikaje basha mu kuboko. Murakoze cane gose. Ernest nawe uratwumva? Ego herereye he? Ni Burundi na jewe nyene mu buseruko. Akabazo kawe. Jewe narifise akabazo gatoya en general ndiko ndumviriza ntabwo kumviriza naho ngiye ku murongo ariko nagomba mbaze ntibabona yuko aho batangiye kwigishiriza uburyo bwo gutandukanya ibyaro abantu bakiri bato ariho nyabuna hatanguye kuza haribonekeza abana babyara ku bwinshi usabye mu mashuri ibiharuro tukaraba hirya no hino urabona ko umengo abana babyarira mu mashuri benshi baciye bisanzura bakisigira ubwo buryo ariko ukamengo hari igihe no kubyibagira byibagira ikibazo kigira kabiri nk'abantu bashobora gukoresha ubwo buryo basanga babagiriye ingaruka mbi hari ubundi buryo bushobora gukosora ubwo buryo baba bakoresha. Urakoze cyane gose Ernest. Jerome mwishure utubazo twa Ernest. Rege ntangore ndamubwiye ko ibyo yemeje ubwa mbere yuko ababyara babaye benshi babaye inda z'ishusho babaye benshi ni nk'uko abantu bagwiriye kuko igihugu bwatanga 83 abantu bari hoturu y'imiliyoni 4 miliyoni 10 bivuga yuko imibaga yahishoye yabaye myinshi agwize inshuro nyinshi nk'uko abantu bagwiriye mbere aho bicyerekana yuko ibyo atari byo bitahuye n'uko n'ubwo buryo iyo babukoresha ahubwo nta mashusho aba agihari amashusho hari kubera twita umugambi ngo birinde bareke guhuza ibitsina bataratera mu bige canke bagakoresha ubwo buryo kugira ngo ntibashame imbanyi batifuza acongera kirumvikana cane nta kigo rero yakoze ngo arabe yuko amashusho yo bagwiriye kubera ubwo buryo buhari iyo bwakoreshwa ahubwo ntayaba ahari ubu hari zero grossesse mu mashuri ico ni ca mbere ica kabiri ku mase segondere navuze neza cyane yuko bagenda ko babikosora bigakosorwa mase segondere ingaruka yo kuri iyo miti irakosorwa canke mbere agahindura n'uburyo ahambere nkavuga nti ubu harakwiye mu gihe tugezemo yuko atamuntu bagitwara imbanyi ntiyitwe isanganya bafata ingingo zikeneye guterwa zisama kuko ikintu kibabaze hari abigora ko bahitana no gukorora imbanyi
abandi bakava mu mashuri ubuzima bubi kubera bakaja kudandaza umubiri kubera batakoresha ubwo buryo hakiri kare batarumviza akamo ariko nibazo niko ncibwa sobanza yego niko ndabibona ego murakoze cyane gose Jerome dusa nk'abariko barasozera kino kiganiro tukibutsa yuko mujejwe ivyirondoka ijanye n'amagara meza mw'ishirahamwe ya BBF Association Burundaise pour le bien-être familial imbere ko duhana gahindukira ijambo mwotekerera baba pfasoni baba imiyabaga baba n'abashingantahe kukirondoka ijanye n'amagara meza riraba bose nakahe akambere n'ugahera ku bagabo hari abagabo benshi bavuga ko baba intambamyi bo bazi ko ari gutera gusa guhuza ibitsina ugasanga yabyaye iyo n'ino atanga ingo zifata agafata mu mugongo uwo barangurana ayo mabanga icya kabiri ni ugugwaruka wirinde rukubita impano ruhabwa hirya n'ino ko nta n'umwe yifuza kwibaruka ataragera ikibondo gitanga ikindi nkavuga mbere inda ntikabisanganye umuntu azovyara yabiteguwe niko kamunotera hanyuma ku bakenyezi ugize ingorane yafashe ubwo buryo yogenda ku bantu babinonosoye ntaze gufata umuntu wa gatandatu umukecuru babana ngo bari bagigira umuhinga bari baza gusiguza kuko ntavyo bazi nta butangisha adafise ugize ingorane mbere mbe gufata uburyo naho akabanza kaza neza arazi kandi ahishoka ingene abayeho kuko navyo birafasha nyene ingwara arwaye n'ibindi agacagura uburyo tubona neza ko akamucagura uburyo bwo mubereye neza cane ariko natana akamo n'abandi bakora umwuga nk'uyu wanje aho igihe tugira ubunebwe ugasanga umuntu umusiguriye neza nazo bishinga gukambi twogira kigoza ugasigurira abaje batugana niko kamuntu urangiriza murakoze cyane gose Jerome nderagakura kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo tukazongera kubakenera muzotubangurukire nk'uko mwabikoze uno munsi nukuri uko niko nsanzwe ku neza y'imiryango neza mugakenera ikiganiro nk'iki nzobitaba murakoze ego murakoze cyane gose mwakoze inshuti bakunzi namwebwe mwatwumviriza muri hirya nino ikiganiro muri sanga cuno munsi mushobora kongera kugikurikirana muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com dushimire cyane gose abanyagihugu batandukanye baduhamagaye bari hirya nino na cane cane umufasoni Nowe ari mu ntara ya Cankuzo afasoni aho muri hose turabahimirije turabakeneye mu biganiro vyacu bitandukanye haba muri sanga canke ibindi biganiro kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu tubashikiriza ibiganiro vyayo vya politike vyayo vy'imibano vyayo vyiki turabakeneye bapfasoni rero muzoze muraduhama nimero ya telefone yanyu tubahamagara mwebwe ntaco bibasaba kugira ngo muduhamagare muraduha iyo nimero ya telefone tukabihamagarira mwakoze rero na Lidiane nahazo narindemesheje muri sanga ino munsi yegeranijwe na Fatuma Limasi Kalala yakenuye na engineer hadufashe muhinga bw'ivyuma mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika kandi muranigwe mu vyo muri mwo vyose.